Ndabaye ikaze gushika ubu hariko haribazwa impamvu indege yahora itwara umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aka kanya yoba igiye guturuka mu gihugu c'Ubugande. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira mu bugwayi bw'umukuru w'igihugu nuko kuri ubu ngubu hoba hamenyekanye abagambanyi. Ni gute iyo ndege yohora iva mu gihugu ca Kenya ariko kuri ubu ngubu ikaba igiye kuva mu gihugu c'Ubugande? Reka turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cane ajeje kudushikira nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye asubiye gufatwa n'ubugwayi giturumbuka. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu, ndaguye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndakubwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira n'amakuru ateye ubwoba ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko kuri uyu munsi ibintu vyabihejeje gukomera cyane nyuma y'umubonano yari yegeranye nejo kuba ari bagize umuzinga day nyuma y'uko amasoko yacu ajeje kubikora ko amatoza. Turagaruka bashitsa ko mu buryo bw'idonido umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku telefone ngendanwa abo mu biro vy'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bahejeje kuvugana nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu muri State House Kampala muri Uganda. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira ku ndege ihejeje kurungikwa ku kibuga c'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Reka tubigaruke ko mu buryo bwose kandi mu buryo bw'idonido. Kuri ubu rero reka nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza aya makuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira aka kanya. Rero reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kure we wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona rakazugira nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka kazina muntu mukayatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira beka mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo kuri igenekerezo rya 28 munyonyi mwaka 2023 ariho yahezaga ibijanye n'umuzinga day kubw'amasoko yacu. Rero bikaba bivurwa yuko kuri iki gitondo ariho yaciye ashikanwa mu bitaro bikomeye cyane nga mu gihugu cacu Burundi. Tugira ngo rero tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu atari ko haratangazwa ibitaro yoba yajanywemo na cane ko hagaragaye amasanamu gusa. Ikiriko kiratuma umukuru w'igihugu adashima yuko hagaragazwa ibijanye n'ibitaro yajanywemo na cane ko bivurwa yuko ibitaro vyose vyo vyararungitswemwo abagambanyi bava kwa General Alain Guillaume Bunyoni kubw'amasoko yacu. Rero twatugira ngo tubigaruke ko vyose mu buryo bw'idonido aka kanya. Rero inkuru y'umubabaro murashobora kumviriza amakuru kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu nyuma yuko none baba bemerewe kuba bashira ahagaragara ibijanye n'uburwayi bw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko Karen Nkurunziza we ashikirije amajambo akomeye cyane yuko ubugwayi bw'umukuru w'igihugu bwawumeze nk'ubwo umuhisi Petro Nkurunziza yari afise na cane nyuma yuko ahabwa isumo. Rero amakuru rero yo kwizerwa tugira ngo tuyabashitse ko yose mu buryo bw'idonido bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu mu biro vy'umukuru w'igihugu nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntare rushatse kuri ubahejeje kuvugana nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu c'Ubugande kubw'amasoko yacu. Bikaba bivurwa yuko kuri telefone ngendanwa bahejeje kuvuga ibintu bikomeye cyane na cane yuko bagiye kurungikwa indege ishika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu masaha makeyi aza gushika. Ubundi turaronka ibijanye n'isaha iyo ndege iri bushikire ku kibuga c'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, ariko kubw'amasoko yacu nyene aho ayerereye ngaha ku kibuga c'indege i Bujumbura aremeza yuko nabo nyene bagitegereje iyo ndege iri buvuye mu gihugu c'Ubugande. Amasoko yacu rero yemeza yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye cane nyuma yuko kuri ubu ngubu hari hategerezwa kuba inama ihuzwa intwazangabo z'umugambwe CNDD-FDD nyuma yuko iyo nama ariyo yari bukorerwemo ibikorwa bitandukanye n'inama giturumbuka yari buze kwibanda ku ngingo zikuru zivuga ku bijanye no gukura
uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriye mu mabanga na cane ko yibonekeje mu bikorwa bitandukanye, bikaba binavurwa yuko iyo bari mu bagize uruhara mu bugwayi bw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko bitahuwe yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yoba yarahawe ishano. Amakuru rero dufise dukura mu begereye umukuru w'igihugu vya hafi aremeza yuko umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu aremvye cane na cane ko yari yahawe itegeko na wa mupfumu wiwe aturuka mu gihugu ca Tanzania ko atarekuriwe kuba yoshitsa amasaha arenga 3 yidegemvya. Kuri ubu rero nyuma y'inama yabaye ku munsi w'ejo w'umuzinga day, amakuru adushikira tugira tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido ni ibintu bikomeye cyane kandi biteye umubabaro. Abo mu biro vy'umukuru w'igihugu nyuma y'uko bavuganye nabo muri State House muri Kampala, aho ni mu gihugu c'Ubugande, amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ku telefone ngendanwa, ni ibintu bikomeye cyane. Bikaba mu nyuma z'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yubahejeje kwanka iyi ngingo yo kuba umukuru w'igihugu yojanwa kuvurirwa hanze y'igihugu c'u Burundi, na cane ko vyategerezwa yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yojanwa mu Bihindi kubw'amasoko yacu nk'uko vyahora bivurwa ngaha mu bakuriye ibiro mu barikora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Tugira ngo rero tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido, reka nsubire ndagukengurukiye cane nshuti munywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro kuri wowe wumviriza aya makuru uherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ndabibutse yuko aka kanya makuru adushikiye aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye, biravurwa yuko Colonel Senateur Reveriyano Ndikuriye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD umwicanyi ruhabwa. Kuri ubu ngubu rero bivurwa yuko yoba yishikiye aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arembeye. Ibi vyose rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu agaca vyanka yemeza yuko Reveriyano Ndikuriye yoba afise uruhara rukomeye cyane mu bijanye n'ubugwayi bw'uyo mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Umuvyeyi wacu kuri ubu rero umwanya n'umwanya murashobora kumviriza inkuru y'umubabaro mu gihe yarahejeje imisi itari mikeyi yibonekeza kandi binavurwa yuko aremvye cyane. Aya makuru rero aremezwa na mu biro vy'umukuru w'igihugu, tugira ngo tuze kubigaruka ku buryo bw'idonido. Kuri ubu rero itangazo igiturumbuka ryo barigira rive mu biro vy'umukuru w'igihugu ryo barigira rishikirize iki ku bene gihugu. Reka tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Umudogiteri yarungitswe na General Alain Guillaume Bunyoni agahabwa amamiliyaridi kugira ngo agandagure umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru dufise rero yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nyuma yo kumvikanwa yuko nawe nyene yoba afise uruhara mu bijanye no guha umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano. Ivyo rero mwaravyumvirije mu yandi makuru yose twatambutsa kuri imbonesha kure yacu ya Burundi News TV, ari navyo tugira tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Reveriyano Ndikuriye kuri ubu ngubu ariko aribazwa niba iyo nama yari buhuze intwazangabo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD niba iri bubandanye, ariko turi buze kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ndizere ko ahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karigenda gusoma ko musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazo jya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibigando dutambutsa kuri Burundi News TV. Umukuru w'igihugu c'Ubugande Yoweri Kaguta Museveni ahejeje gushikiriza amajambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari nyene tugira ngo twumvirize nyuma yuko agiye kurungikwa indege ishikana umukuru w'igihugu mu gihugu c'Ubuhindi. Nubwo kuri ubu ngubu bitaremezwa neza n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ariko aranka iri tegeko. Reka rero tuze kuvyumviriza mu makuru yacu idonido, ni munyemerere amakuru yacu tuyabandanirize mu bikorwa biriko biravugwa mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, na cane ko mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuri ubu ariko aribonekezamwo ibikorwa bitandukanye, aribo bariko baratera akarenganyo mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka ku bijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero muri Ecofo Kamenge kuri ubu umuyobozi ategeka abanyeshuri kuja mu nama za CNDD-FDD. Hari umuvyeyi aherereye kuri Ecofo Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ababajwe n'ibikorwa vy'umuyobozi w'iryo shure Kerere Inamahoro amaze imisi ahana abanyeshuri abahora ko batitavye inama z'umugambwe CNDD-FDD. Ikibazwa ko nabeshe turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, aho yanditse ubutumwa agira ati muraho na mahoro.
ndashaka ko ndabagore kandi ndababwire ibitagenda neza aha kuri Ecofo Kamenge. Kuri ubu umuyobozi w'iryo shure yavuye kandi yakuye amanota 6 abanyeshure biga mu mwaka w'8 ngo nuko batagiye mu manama y'umugambwe CNDD-FDD yama iba ku wa gatatu mu gihe bahejeje ivyigwa. Uko bisanzwe bimeze kuri iryo shure, buri wa gatatu mu ndwi abanyeshuri bahejeje ivyigwa isaha 7 z'umurango haraza indongozi yo muri CNDD-FDD kwigisha ivy'umugambwe kwitaba izo nyigisho z'umugambwe. Umuyobozi Marie Claire Inamahoro yabigize itegeko. Abana rero baba muri iryo shure kuri ubu ngubu rero baba barushe kandi baba bashonje cyane, bamwe bakihutira guta. Aho niho hava ibihano vy'ubuyobozi. Si ubwa mbere abikoze, uheruka yari yakuye amanota abiga mu mwaka w'indwi. None burya ivyo bintu vy'amanama y'umugambwe CNDD-FDD birakwiye mu banyeshure. Nukuri turasavye mu bivuge babasubize amanota yabo. Birababaje cyane kumva umunyeshuri ategekwa kuja mu nama y'umugambwe akagira ko akabihanirwa ku ishure. Kuri ubu ngubu rero umushikiranganje François Vyarimana arakwiye gufata ingingo zikomeye cyane zitomora neza ko ibikorwa vy'imigambwe ataho bihuriye n'ibikorwa vy'ishure. Ayo ni amakuru akomeye cyane yaraje kudushikira mu bijanye n'umugambwe CNDD-FDD. Reka amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane yaje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi ku bikorwa bitandukanye bikorwa n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Biriko mu nyuma zuko hari umuvyeyi w'abana 7 amazi yinga apfunzwe. Jean Nsengiyumva afise abana 7 ava ku musozi Mbizi muri komine Kibago mu ntara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi. Umugabo wiwe asanzwe yaramuharitse yoba ari inyuma y'uwo mugambi wo guhagarikwa uwo mukenyezi. Ababanyi biwe basaba ko yorekurwa atagisabwe. Inkuru ya Burundi News TV amakuru ava ku mutumba wiwe Mbizi. Umugabo wiwe arafise uruhara mu ihagarika ryiwe. Sylvestre Sinumva yabo yasohokanye n'umuhabara wiwe yitwa Christine Habonimana. Umugore wiwe wa mbere yaciye aza mu bunywero bwarimwo umugabo wiwe. Ntiyihanganiye ivy'umugabo wiwe n'umuhabara barimwo, ariko baciye bashwana bikavugwa n'ababibonye bari muri ubwo bunywero igihe ivyo vyose vyaba. Nyamuhabara kuri ubu ngubu rero yaciye yitwara ku Nyamiramabi nayo ica ihagarika uwo mugore wa mbere. Mugabo aca ararekurwa. Musitanteri wa Kibago umupfasoni Esperance Inarukundo ari nawe yemiye. Kuri ubu rero Mugabo Pelagie Nsengiyumva yarasubiye kurengutswa kuri uyu wa 15 uheze mu Nyonyi umwaka wa 2023. Yaciye yungururizwa mu gasho ka Parake ya Makamba, akaba ari naho nyene apfungiwe gushika ubu. Ababanyi basaba ko Pelagie Nsengiyumva ategerezwa kurekurwa kuko ikibanza ciwe rikiri muri iryo bohero. Ategerezwa gutahuka kugira ngo akorere abana biwe 7 harimwo ufise imyaka 2. Barakeneye ubitaho. Ubona ko umugabo wiwe yirarira kubaharabara biwe 2 akaba ariko bitomorwa nabo bene igihugu baturaniye iyo miryango. Kuri ubu rero ababanyi bavuga ko uyu mugabo wiwe yama akingiwe n'umugambwe wiwe CNDD-FDD mu mabi akorera kubera asanzwe ari umukuru wa Gacimbiri muri bumwe mu bugize umutumba Mbizi kandi arongoye umuhari w'imbonera kure ku musozi wa Mbizi. Rero abajejwe intwaro ntaco bariko baravuga kuri icyo kintu kiriko kiribonekeza nga mu gihugu cacu Burundi kimeze nk'amabi ariko arakorerwa abene igihugu. Kuri ubu rero reka nkuko twabibwiye mu funyo amakuru yacu tuyabandariza ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira avuga ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Aka kanya ibintu byaba bigira biyangane na cane yuko amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariyo akwiye gukingirwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi umuvyeyi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu amagara yiwe arageremeye na cane yuko ho bagira hatangurwe ikigandaro na cane amakuru avurwa n'umutambukanyi wiwe yemeza yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe ari mu kaga nyuma yuko bivurwa yuko bihanganje abansi biwe baba baramuhaye ishano nk'uko vyibonekeje kwigenekerezo ry'umunani Ruheshi umwaka wa 2020 ubwo umuhisi Petero Nkurunziza nawe nyene yohabwaga ishano. Amakuru rero dufise nuko abari mu mugambwe CNDD-FDD bo bazi ibijanye n'iri shano ryahawe umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ayandi makuru agatomora yuko umushikiranganje wa mbere
mbere Gervais Ndirakobuca yoba afise uruhara muri uku guhabwa ishano ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero uko twebabwiye mu fiyofunyo twababwiye yuko hari indege igiye gushika ngaha ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ku mvo zo kunguruza ijana umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuvurizwa hanze y'urubibe rw'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru rero adushikeye nyuma yuko abo mu biro vy'umukuru w'igihugu ngaha muri Ntare Rushatsi bajeje kurungika no kugirana ibiganiro ku telefone ngendanwa hamwe nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu muri State House muri Kampala mu gihugu c'u Buganda. Amakuru akomeye cyane rero adushikiye nuko igihugu c'u Buganda coba cyemeye kuba corungika iyo ndege ishika ngaha ku kibuga c'indege, gusa ntiharamenyekana isa iri bushikire kuri iki kibuga c'indege, na cane cane yuko biba vyakozwe mu mwiherero, na cane cane ko aba bari kwanka yuko abagambanyi botangura ibikorwa bitandukanye. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane turonse mwibanga ntangire nyuma yuko mu gisoda c'u Burundi hoba kuri iki gitondo ariho hibonekeje ibijanye n'imigumuko yo kwiyamiriza ibijanye n'intwari yenye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ibindi bitandukanye. Turibuze kugaruka ko mu yandi makuru yacu azabika mu nyuma zuko kuri ubu mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarahejeje imisi ishika ibiri yidegevya, ariko amagara yiwe aciye yanka nyuma yuko itangazo giturumbuka rigira rituruke mu biro vy'umukuru w'igihugu igemeza yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye. Murazi yuko ubwo Moise Petro Nkurunziza yafatwa n'ubugwayi, na cane cane ko yari yahawe isumu bivurwa yuko vyanse gushirwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu, ariko bidatevye umukuru w'igihugu akimara kwitaba umuremyi mwarumvirije yuko mwumvirije itangazo ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB. Amakuru rero tujya tubashitse ko na makuru akomeye cyane tugira ngo dutambutse kuri imbonesha kure yacu ya Burundi News TV, bikamu nyuma zuko kuri ubu ngubu ibibaye nyuma yuko hategerezwa kuba inama giturumbuka irongowe n'umukuru w'igihugu kandi yitabiriwe yari yatumiwemwo n'intwazangabo z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bikaba vyavurwaga yuko iyo nama yari bwibufatirwemwo ingingo zikomeye cyane ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikure, nyuma yuko yibonekeje mu bikorwa bitandukanye vyo kugwanya intwaro ya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye no kugenderera igisoda, nyuma yuko yariko arafashanya n'ijyanganje General Prime Niyongabo. Ayandi makuru rero adushikeye nyuma yuko igihugu c'u Buganda cemeye kuba jorongeka iyo ndege ishika ngaha mu gihugu cacu Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayuba wenyene yaciye yanka iyo ngingo, ariko aribaza kubijanye nuko mu makungu canke ariko yibaza yuko kurungu mu gihugu c'u Burundi hoba harimo abagambanyi batandukanye boba bavuganye na leta y'u Buganda kugira ngo umukuru w'igihugu abone baronke akaryo ko kumugandagura. Amakuru dufise rero nuko kuri ubu Angel Ndayishimiye Ndayuba bahejeje kwanka iyo ngingo, ariko kuri ubu abo mu biro vy'umukuru w'igihugu nyene bo bakaba bahejeje gufata iyo ngingo, na cane cane yuko aribo bajejwe amagara y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru yo kwizerwa rero dufise kubijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyuma yuko bivurwa yuko nawe nyene yoba yarahawe isumu, bica vyumvikana yuko ubugwayi bwiwe bwo bumeze nk'ubw'Moise Petro Nkurunziza. Kuri ubu rero amakuru dufise aremezwa na bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politike kandi na bamwe mu bahinga mu begereye ibiro vy'umukuru w'igihugu baremeza ayo makuru. Abari aho umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye baremeza ayo makuru, ariko bakaba batashimyeho yuko twavuga amazina yabo kumva z'umutekano wabo. Amakuru rero turonse turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido, bikaba mu nyuma zuko kurungu umukuru w'igihugu c'u Buganda iyo bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane, na cane cane yuko kurungu umubano hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Buganda vyo babigira bikomere cyane. Reka tuze kubigaruka ko mu yandi makuru yacu azabika mu nyuma zuko wa muhinga mu vyerekeranye n'amagara y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uwo muhinga nyene bivurwa yuko yoba yararungitswe n'umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni kuri ubu apfungiwe mu ibaro rikuru rya Gitega. Hari amakuru dufise rero yuko uyu mushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni nyuma yuko aravye yuko yoba agiye kuvundira mu munyororo, bikaba nyuma zuko humvikanye amakuru yuko nawe nyene yoba azi ivy'urupfu rw'Moise Petro Nkurunziza n'ibindi bitandukanye. Turibuze kugaruka kuko mu makuru yacu idonido. Kuri ubu rero ikigandaro kirashobora gutangurwa ngaha mu gihugu cacu, na cane cane ko umwanya n'umwanya murashobora kumviriza inkuru mbi cane ishitse ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu itombora yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yitavye umuremyi. Ndabibutse yuko kuri ubu rero
umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nubwo yibonekeje mu bikorwa bitandukanye by'abarwizatunga nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi amanama y'irutavana ko ajanye no gukura General Prime Niyongabo mu mabanga n'ayandi manama atandukanye. Ndabibutse yuko abahinga mu vyerekeranye n'amagara yiwe bari bashikirije yuko umukuru w'igihugu atarekuriwe kuba yamara amasaha arenga 3 yidegembya atariko arakurikiranwa nabo bahinga mu vyerekeranye n'amagara yiwe. Kubw'amasoko yacu rero mu biro vy'umukuru w'igihugu ayo makuru turaza kugaruka tuyabashitsa ko ido nido bikamunyuma zo ko ari n'ayandi makuru duhejeje kuronka kubijanye n'itegeko giturumbuka ryo bari giye gutangwa n'igihangange General Prime Niyongabo. Ubugambanyi rero buvugwa yuko bwoba bwakozwe n'igihugu c'Ubugande n'ibindi bitandukanye, gusa amakuru dufise nta vyemeza nyuma yuko tutararonka ivyemezo vyayo turibuze kubigaruka ko mu buryo bw'ido nido. Igihugu c'Ubugande nyuma yuko coba kigira kirungike iyo ndege ishika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, nani vyo rero vyahora bivurwa ko na bamwe batandukanye nyuma yuko igihugu muri Kenya ariho iyo ndege itwara umukuru w'igihugu yahora iva, ariko kuri ubu ngubu bikaba bivurwa yuko yoba igiye kuva mu gihugu c'Ubugande kuzihemvo. Ni gute abo mu biro vy'umukuru w'igihugu byanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo gukura iyo ndege mu gihugu c'Ubugande kandi yahora iva muri Kenya? Ayo makuru rero turaza kuyagaruka ko arimo igipfungu cyinshi cyane tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'ido nido. Nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kandi ko karigenda gusoma muri munsi y'video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazo jyana nawe nyene upyonde ko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimuje kure iteka umunezero n'ibyo tubifuriza. Iyi ni Burundi News TV.